uri mu mère célibataire ushobora kuba wararonse umwana kumva izi canke ziriya uramwireranya uri kumwe na se wiwe hari ibibazo vyinshi bishobora kuba bigushikira ugasanga biguteye gukora amakosa aya canke ariya uri mu mère célibataire ubona umengo umuryango ntugutahuye uri mu mère célibataire ubona umengo hari amakosa ukora udatahura icava ko n'ingene woyavamo make sure you watch this video. Welcome to my YouTube channel. Nina ushuta. Paranusa isigwawe. Ntuyisabe sigwawe. Oya no kuzi. Sawa. Ladies and gentlemen, bakunzi ba Darna TV. Welcome again. Murabizi muri abantu banje narinda bakumbuye entreta. Cyane gose ndije yene ndiko ndasarambwa. Karonda batera nkumve no gutwenge tuma narimerwa guposta. Nari sasa guposta vlog nagize. Muga kubera kutamenyera ibintu bishasha. Ebana, ibiti byatari ma video nijikata bicwa mapua ayo muzoronka mugabo tocangire yindi nabimenye. So guys, gute muraho meze neza amakuru y'imisi myinshi akaba ari ryambere. Ari video ya mbere uravye. Make sure you subscribe, make sure you usubira inyuma and urabye video. Make sure urikura bibona ukura zibona zose ni Mama WH ni Darna TV ni Nahayo Darlene bivanye naho twamenyaniye bivanye n'umukunzi urashobora kuvuga aho twahuye naho unzi neza bikavana n'izino nyita bivana nuko wewe nyene unzi yambu namwe ni sawa meze neza ndi kuri live bako barandaba sinzi ko ari live cyanda baramutsa kugira ntibagume basamara tukatubandanya ikiganiro uno musi rero ndazanye ikindi kiganiro. This is a 100% Nuritaba. This is a 100% dedicace kuba single mothers, single father. Aba perfie na ba merfi. Sinzi ngene babita. Uno musi ngomba mvuge amayerere dukora. Iyi ni YouTube channel yanje. Vugisha indimi shaka. Ibintu byo kutuma sigura ibintu kandi bikutariko nukuri mu mbabarire. Ibintu nza ndagerageza mugabo mu mbabarire, you know. Ngamvuge amayereur dukunda gukora nk'aba parents bari célibataires, c'est tous les femmes mu mbabarire uko nivyo nzi ukabura umugabo uri mu célibataire umupapa ari célibataire ushobora kubimbwira ariko ngira mvuga amayereur dukunda gukora nk'aba mère célibataire ugasanga aguteye agahinda gusumba atumye umwana wawe akura atidagaduye atumye wumva umengo uri mu makosa kandi des fois utaburi mu makosa. Erere ya mbere nabonye aba mère célibataire dukunda gukora kenshi hari gihe tuba dushaka kwisigura, tuba dushaka ko abantu badutahura, tuba dushaka ko abantu batubona neza, tuba dushaka ko abantu batabona cette femme forte uri uravyumva. Cette femme forte uri yatumye mu mère célibataire. Sinzi gituma mu mère célibataire, peut-être umugabo yarapfuye, peut-être uri mu divorce, peut-être barakwihakanye, peut-être baraguhevye ufise impamvu y'izatuma mu mère célibataire. Ariko hari gihe bikiba ukavyara uwo mwana kabaho ugasanga buri muntu wese akubwiye ikibazo gikunda kutunanira kwishura se w'umwana ari hakwishura directement yaramevye canke nituri kumwe canke yarapfuye tangura kwisigura ngo urabona ngo abantu sibeza urabona ngo je ngo twara no se w'umwana ari he ni se w'umwana ari he ariko ngo ngo dufise identité uri mu makosa umengo n'ubose bakubonye bakubonamo amakosa ugushaka kwa muri kuri sigura ku bantu bose ku bagenzi bawe urabona ngo rega ngo nawo undi jenyene ngo sinamye ndi jenyene no. Honey, it's okay. Utegereza kwisigura kandi abantu bategereza gutahura igituma uri mère célibataire. Oya! Wo bitahura birakwiye, wo bitahura biratunganye. Ica kabiri sinzi igituma ashaka kunyarutsa no musi mbona mbashaka kunyarutsa ngari kubera Franike yanyebereye kugira ngo ko après. Ica kabiri gikunda gushika nico ngira ntebeko. Hari gihe nk'umu mère célibataire tuba tugomba ko abavyeyi abapapa b'uwo mwana ba mu buzima bwiwe ku nguvu. Ugasanga ugomba gukreya relation y'umwana na se ku nguvu kandi aramaze kwereka incuro imwe 2 3 4 5 ko atayashaka aramaze kubikwereka neza yuko adashaka kuba mu buzima bw'uyo mwana ariko vya bigumbagumba vy'umumama vya bigumbagumba vy'umugore ugasanga umushaka kubandanya ushiramwo uwo muvyeyi turaga telefone shiri telefone papa wawe cyangwa mu telefone Claude vugana n'umwana waragukumbuye ugasanga wamushaka yuko bagiranira relation alors que wa mugabo atabishaka nico gituma barinda bavuga ko mba mubashaka nico gituma barinda bavuga ko mba mushaka yuko basubirana
nico gituma bandi bavuga yuko mutaba mushaka yuko muhebana kubera iki ubu uri kurisigurira ngo rega ngo muri izi ngorane je comprends umwana ntabarimwo je comprends umwana siho yari gihe washwana n'ujya mutipe ariko umutipe yamaze kwereka yuko sinkeneye ko umwana ba mu buzima bw'iwanje why you insist why nk'umuvyeyi why mugabo we sister iyo ni rero dukora kenshi simvuze ngo papa w'umwana ntategeza kwa mu buzima bwiwe oya mvuze papa w'umwana adashaka kwa mu buzima bw'umwana ntakabubemwo ubu uri kuratera ikomero rya mwana ndabwira ikintu kimwe guforsa relation y'umwana na se naho yobaho anjo uwo mwana bizomubabaza enjo uwo mwana bizomukomeretsa kuko uri kumushira mu kibanza kitari ciwe uwo muntu ntagomba kumpa papa w'uwo mwana n'umuspermatozoid n'umusperm donor yaravyaye uwo mwana ntagomba kwitwa umupapa mugabo kubera bya bigumbagumba vy'umuvyeyi you are pushing him to be a father azo umuvyeyi mugabo kubera iki kubera wewe wabimusavye apana kubera ko ari umuvyeyi none umviye ko ndasizobaho neza tunakendana mbiyo erere ya gatatu dukunda gukora kwipriva kuja mu zindi relation uyu mwana ntawo nkunda n'uyu mwana umuryango w'umwana wocubona ko ari jewe ndi mu makosa nkundanye n'ubundi none se uyu mwana abantu bahora babona umengo twahebanye kubera ari wari mubi bacabona umengo ndi mubi ugasanga uguma wiha insiguro zigupriva kuri bonheur why ugasanga uguma wiha impamvu zituma ubaho ubabaye uri déçu d'une manière ou d'une autre urababaye deja kubera iki wiyimiyo bonheur bakikudrage unonane mtu iko na mind yabya aho ugifiza umwana w'ukwezi kumwe koroka ma woman nabo ugifiza umwana w'amezi abiri kubera iki wiyima uwo munezero wo kubaho uyo muntu ubonye ne yamaze gufata decision yuko atagushaka yabikweretse ko atagushaka igituma ndiko ndavuga iki kintu ni kubera ko maze kubona iyo we wa mama umenye ko mama utabayeho neza wa mama maze kumenya yuko utabayeho neza n'umwana wawe naza kubaho neza ako gahinda umubabaro ufise muri wewe urabitransmeta ku mwana wawe kandi umwana wawe azagukura yumva babaye ese kushaka umwana wawe akura babaye uraransa umutipe aragukunze aragushimye agupropoje mariage ngo yango ndetse nagira mariage ngo umwana ngo aracafise amezi angahe nzoyigira hama ndabe tuzoyigira why miss yose twama tuba muri position yo gushaka kwiyahura pour les autres. I don't want you guys to get me wrong ivyo navuze sinavuze ngo muce mubaheba ngo kugira oya ashaka kuba kimukunda ntavyonzi mugabo naho ubu kimukunda ego ndindira murashobora gusubirana upa ariko cyo nshaka kukubwira ntukiyima umunezero wawe ngo kubera ko ngo abibabona ngo n'ubu twavyaranye bubibona nabi ngo abamuhira ntibo bitahura ngo isi ntiyontahura nta muntu numwe kwisategereje kugutahura monami atari wewe nta muntu numwe kwisategerezwa kumva decision yawe atari wewe itaguha amahoro yireke iguha amahoro do it God do it get married rondera uronde cyangwa kuronde urose uwo musheri ni wiyime irinde kosa dukunda kugira ushaka kwigira batane ngo je umwana wanje ndamupapa ndamumama mubere umumama sha mubere umumama aho tshatse kuvuga finance mu vy'amafaranga ya mu vy'amafaranga nyene rega nta shwazi ufise tegereza kumuha ivyakeneye vyose tegereza kumubera vyose byakeneye ariko gushugerageze ukomble ijya video y'umupapa ntayo ushoboye ntibikunda ntibishoboka ese bivuga muri genre ya affection ni butira fa pasingene nukuri sinza kubabesha birababaza iyo uri kurirana umwana wenyene surtout nk'umwana kiri muto agahoha agatangura byaje kuvuga papa atawuhari hari gihe umva umengo hariho ahantu watakaje ikintu hariho ahantu umva umengo hari ahantu wabuze ikintu hari ahantu umva umengo hari ikintu utashoboye kubera ko atari sikosa giwawe sikosa ryawe kuba papa we atashatse kuba involved mu buzima bwiwe si wewe kandi nushobora gucukombla iyo vide ikindi kintu naco basha bishitse ukaja muri relation n'umuhungu nategereje ko papa uwo mwana ico kintu rondazi ko aba merceri batere bishitaza kubitahuka nako si we yamuvyaye ugize chance uwo muhungu agashaka kumubera se nice good ariko vyase nakubera umupetitami nakubera umukope mugana ategerezwa kwitwa se uwo mwana uko birashobora gushika ugasanga wewe arahari simvuze ngo ntamukunda kuko utankundira umwana ntaho tuja we bayi
mugabo arashobora kuba mukunda adashaka kuba se, birashoboka. Arashobora kuba mukunda mugabo ntashake kwitwa se, arashobora kuba mukunda ntashake kuba involved mu buzima bwiwiwe. Kenshi hari umuntu uzawumva ngo yango je nguze relation nazo nojamwo, aho ndazi ko taza kwahurizana benshi, ariko ntari oblige kucaja mu buzima bw'uwo mwana kubera se yamutaye cyangwa kubera we mukundana, kandi bigenda buhoro buhoro. Erere ya nyuma ngira ntebeko, hari gusanga umaze igihe kirekire mu celibateri ukaja mu relation atandukanye, ugaca usanga mu relation ugiye urajamwo yose a chaque fois urose umutipe relation yose urimwo umuntu muri kumura mu present umwana. Iyo ni erere ikomeye cyane, iyo ni erere ikomeye cyane. Uri kuha image yaho uwo mwana kugira ngo relation yose ugiyemwo uwo mwana mu present uyo muntu nk'umutonto nk'umupapa sinzi ngene mubita, hataragera ko mushika muri ya etape ubona ko mugiye kugira mariage, mugiye kubana n'umu present. Namba muciringana ni muciringana mugana utegereza ku mu present. Je ndiko ndayivuga kwa mère célibataire bafise abana bafise ahantu bageze. Rero ayo maerere turayakora ni menshi aho mvuzemwo make. Hariho n'iyindi erere ya nyuma ngira mvuge yo kubona mwabo bana base ngo ingene gisa na se, ugasanga ayo makosa yose se yagukoreye uyataka umwana, umukubita nkumengo n'umusuma, umufata nkumengo n'umwasi wawe, ese rongo barasanase, ugasanga ushaka kumwishura ivyo se yagukoreye vyose. Uwo mwana siho yari gihe mwari ko murasumana mutegurana kugira abeho, siho yari. Nukabimuteho nukabimuteko nukamubuza ayo mahoro. Mbega mumere celibateri erere wakoze nizaye zishire muri commentaire canke muzinyandikire kuri WhatsApp natanze ngaha. Ufise ikintu ushaka kubaza gisha muri commentaire tucishure. Kiri personnel narababwiye jewe ndi umuntu wanyu, ndahari ku bwanyu. Ivyo mukeneye nzobibamenyesha, ivyo ntazi nzobirondera gusa mugabo nzobibamenyesha. Ufise ikibazo kukimbaza nube wumva umengo wo kwitinya. Rero this is the end of the video guys. Thank you. Ukaba wayiravye gushika ngaha kuri fa, ukaba utari umusabone wanje, make sure you subscribe, siga commentaire yawe. Mbega hari umere celibateri uzi afise ikibazo kicanke kiriya before I end this video guys. There is a campaign yitwa Sororikaye iri kwirakorwa na YBSP Burundi. Ndashirako aga flyer ngaha muraba ama information yakenewe. Sororikaye ni campaign yajanywe n'abajene dutandukanye turimo YBSP Burundi yo kugira ngo ushobore gutanga ikaye, dushobore gutanga amakaye kugira ngo abana benshi badafite uburyo bwo kuja ku ishure bashobore kuja ku ishure. Hariho ama campagne menshi aba mu gihe cyo kwegeranya abana baja ku ishure, ariko na Sororikaye nimwe muri izo hamwe n'abafashe bige. Ni campagne zibiri dada mbandimwo nka dada mushobora gutereramwo uko mushoboye. Sororikaye ama information yo gutera ndayabaha, n'abafashe bige ama information yo guterera ndayabaha. Dufasha abo bana baje ku ishure. Imana yaduhaye duhezagire n'abandi. Thank you for watching this video. Make sure wa subscribinze, make sure washizemo commentaire kandi wayisangije n'abandi. Ndabakunda. Yari Mama WI. See you. Welcome to my YouTube channel.